Nongeye kuguha ikaze wewe udahwema kubona natwe amakuru n'ibiganiro bya minsi yose tudahwema gushikiriza kure yanyu ya Isange TV, aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye aba agezwe ko hano ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no mu makungu. Turanyaruka tukabarabira uko byifashe. Rero reka nibutse wewe utari wakora subscribe cyangwa se sabone bivanye n'ururimi ukoresha kuri YouTube kugira ube ufyonda ko maze tujye turushaho kugezaho amakuru kandi uyabonere ku gihe tudatevye. Reka tubageze mpfunyapfunyiza aya makuru tugira tubatangarize ku buryo bw'idonido. Muri aya makuru turabarira ko umukuru w'igihugu biriko biravuga ko yoba yarozwe. Ese yorozwe n'abande? Ese vyaba vyotewe n'iki? Nyine niyo rero tugira tuyave imuzi. Mu yandi makuru turabarira ko Bururi umugabo yaciriwe umunyororo wo guherayo ku caha co kwica uwo bubakanye. Ngo vyarabaye ryari iki caha? Ese sentare nkuru yavyakiriye ite ku mpande zose? Ibi nivyo tugira tubashitseko. Tudatevye reka tubandanye tubageze ko amakuru ku buryo bw'idonido. Amakuru dukesha amatohoza yacu nuko amasoko yacu atandukanye kandi yizewe, nuko amakuru ariko aravuga ko cyane yemeza ko umuperezida w'u Burundi rero yoba yarozwe, ameze nabi cane, isaha n'isaha ashobora amaguru kuyagira amahembe. Bamwe bati ngo akebo nigeramo. Na Nkurunziza yari perezida kandi ukunzwe, narababwiye ngo ntiwakwica inzirakarengane muri Kongo buri munsi ngo Imana ireke kukunyuzaho akanyafu. Rero uko bariko baramubyina hejuru bavuga ko rero ivyo ariko agenda akorera abandi nawe vyo bamushikira. Ni nayo mvo rero yuko bakomeje kugerageza ko bavuga ko bazomukorera kudeta, ariko nawe akomeza ababiri bamba arababwira ko ntawuzomutorana agatotsi mu gihe nawe agihumeka. Rero tudatevye reka tubandanye no mu yandi makuru. Tureka tubatangarize ko muri Bururi umugabo yaciriwe umunyororo wo guherayo ku caha co kwica uwo bubakanye. Amakuru rero dukesha amasoko yacu yizewe nuko Bururi kwa 7/2026 sentare nkuru y'igihugu ya Bururi iri mu ntara ya Burunga mu bumanuko bw'igihugu c'u Burundi yarahanishije ku 4 Emmanuel Niyonkuru igihano c'umunyororo wo guherayo yagirizwe kwica umugore wiwe yabiteguye. Iyo ngingo yafashwe inyuma y'urubanza rw'ikibiriraho. Kubw'ivyerekanywe imbere ya sentare, uwo mugabo yaremeza ko yishe umukenyezi wiwe Gaudence Habonimana mw'ijoro ry'uwa 27 rishira wa 28 Ruhuma wa 2026 ku rugo rwabo ruri ku mutumba Rukere muri komine Mutana muri iyo ntara nyene. Imbere ya sentare uwo mugabo yaburanye yemera icaha, ariko yemeye ko ivyo yakoze yabikoreshejwe n'ishavu. Kubw'ivyo yavuze abo bubakanye bari bamaze igihe bari mu ruhagarara rwo kwikekana ko gucana inyuma. Nyuma yo kwiga urwo rubanza no kumviriza impande
zitandukanye, sentare yemeje ko umugabo yagiriwe n'icaha imucira umunyororo wo guherayo. Inyuma y'urubanza Emmanuel Niyonkuru yaciye ajanwa mu ibohero rikuru rya Bururi aho azakorera umunyororo yaciriwe. Naho mu yandi makuru turagira tubabarire uko ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru w'abakenyezi rero vyabereye mu ntara ya Gitega byaje kuba bigenda mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru w'abakenyezi kuwa munani ntwarante 2026 vyabereye mu ntara ya Gitega kuri uyu wa mbere rero igenda ntwarante 2026 mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakenyezi uhimbaza buri wa munani ntwarante uko umwaka utashe. Twagomba tubereke isanamu nyamukuru zagaragaye mu ivyo birori uko zibereye ijisho kuraba nk'uko mubibona muri hera rero ijisho muraraba ko nk'uko mubibona abavyeyi baberewe n'umwambaro w'igitenge. Tubandanye tubifurize umunsi mukuru abakenyezi ba mama bacu mutibagiwe gukunda rero gukomeza kubana na buri wese kugira rero dukomeze tugendane neza muri ibyo birori byo guhimbara umunsi mukuru w'abakenyezi. Rero byaje kuba bigenda neza kandi n'amashusho ariko arabibereka habaye mu kimbagiro rero wa gisirikare rero ababyeyi barashaya mu gitenge ibintu ubona ko bimeze neza cyane. Rero ngaya nguko aya niyo makuru twagira tubashikirize kuri iyi saha. Rero nabarire wewe utari watanguranye natwe kugira tukigizeho zimwe mu ngingo nkuru aya makuru yagize yibanda ko muri aya makuru twabariye ko biriko biravuga ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yoba atameze neza ndetse na bamwe baratangaza ko yoba yarazwe. Mu yandi makuru muri Bururi umugabo yaciriwe umunyororo wo guherayo ku caha co kwica uwo bubakanye. Urumva ko ayo mabi rwose ataba ari ikintu co kwihanganirwa, niyo mpamvu rero sentare nkuru nayo itatevye gutariye indimi kugira rero imuhe igihano kimukwiriye. Aya niyo makuru twabafisiye y'isaha. Rero niyo mpamvu dushimira wewe udahwemye kuba natwe twatanguranye tukaba tugeze ku iherezo ry'aya makuru kandi wakomeje kubana natwe turabigushimira cyane. Iteka n'umunezero ntangere kukugira. Rero reka nibutse wewe utari wafyonda sabone cyangwa se subscribe bivanye n'ururimi ukoresha kuri YouTube kugira ube ubikora amakuru yose ya buri munsi tujye tuyagushikiriza ku bwihe. Rero kandi tunashimire wewe wari warafyonze sabone, rero tunagusaba kugira ukore partage cyangwa se share kubakoresha ururimi rw'icyongereza maze turusheho kugira umubano mwiza kandi na buri wese amenye ibibera kuri Isange TV. Isange TV ni yanyu natwe turabanyu kugira tubashikirize amakuru agiye agezwe ko ya minsi yose. Abakenyezi turabifurije guhimbara kuri umunsi wabo rero wo mpuzamakungu wo kugira bizihize umunsi wabo. Turabashimiye buri wese kandi komeze kubana natwe makuru n'ibiganiro dahima kubashikiriza kuri iyi rero ndebesha kure yanyu ya Isange TV.